Ndabaramukije mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategura ndetse tukabashikiriza ngakuni no munesha kure yacu ana ya Nyaburundi News TV imbonesha kure imwe rudende bandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihutwa kandi agezweho ari karavugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi giye bitandukanye. Ndabaramukije mwese aho muherereye turi mu gitondo cyo kuwa kabiri igenekerezo g'15 kwezi kwa 2025 ikaze kuri mwebwe mwese kubadukurikira bari nga mu Burundi abadukurikira baherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze. Dore ingingo nkuru tugiye gukorera muri kino kiganiro cyacu ku makuru twabateguriye ndetse tugiye kubashikiriza muri uno mwanya. Amakuru yihuta akomeza kugenda atugeraho nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi hariko haravugwa umwe rero nyene mu bagonze imvubi nkuko bigaragara biravugwa yuko agiye kugezwa imbere y'ubutungane nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Nyuma yuko abatari bakeya bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko bategwa impungenge n'ibikogwa bikomeje kugenda bigaragara mu gihe umuntu yaba yarakoze isanganya ariko kandi akaba agiye kurengutswa imbere y'ubutungane. Urongoye mugwi seni ujejwe gutunganya no gutegura amatora mu Burundi araremesha ko n'ubundi gitoro kitazoba intambamyi ku matora yimirije mu Burundi ni mu gihe imigambwe imwe n'imwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yo ishimangira ndetse kanagaragaza neza yuko mu gihe nyene bo batariko barabona uburyo baronkamo igitoro biboneka yuko amatora ashaka kuzibwa na CNDD-FDD. Nyamara igitoro cyarabaye ikibazo gikomeye cyane nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Hari bamwe bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko ibigendanye n'igitoro bishobora kuzotuma haba ingaruka zikomeye cyane ibituma bamwe rero mu bashinga amateka babona yuko uhagarariye ibitoro mu Burundi ashobora ko yotanga imihoho. Ariko uvuga akavuga ibiboneka nayo umuntu avuze ati essence yakenye ukagenda ukabona ko imirongo bantu none mugende muyizane none ntiri hajya none barakubwira ko muri stock atayiri igitoro n'ubu bagende bakivome kirahari ariko kare kandi wigeze kunyuza muti ndashifatiye mu minwe baragira bati kare rero bari bagifashe mu ntoki kugira ngo baze baraduhera ko kiyiko uko bashaka. Ngayo nguko rero ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa ku bigendanye n'ibura ry'ibitoro. Bamwe mu bashinga amateka bari mu nama y'abashinga amateka nyene yatumiyemo umushikiranganje wa mbere Jenerali Gervais Ndirakobuca baragaragaje neza yuko urongoye cyangwa se uhagarariye ibigendanye n'ibitoro akwiriye kuba yotanga imihoho cyane yuko babona yuko nyene atakintu ariko arageza ku banyagihugu nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Uwitwa Ndabirabe yarafashe ingingo yo guhindura abagize CNHDI nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni zimwe mu mpinduka zikomeje kugenda ziragaragara nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse gushika no mwanya abatari bakeya bakaba babona yuko izi mpinduka zishobora kuzogira byinshi zihindura nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mwaramutse neza mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kumviriza ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabagezaho by'umwariko muri kano kanya. Kaze kuri mwebwe mubandanya mutwumviriza waba uri nga mu Burundi waba uri mu Rwanda mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi mu makungu ya kure mwese ndabaramukije kandi ndabifuriza ibihe byiza cyane. Ari ubwa mbere ugeze ngaha reka ndagusaba option kwanditse s'abonner kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu ndetse amakuru n'ibiganiro byacu ucura bisangiza ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese reka amakuru n'ibiganiro byacu tubatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Mu Burundi arakomeje kuvugwa amakuru atandukanye agendanye n'umuntu yarakoze isanganya nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Iri sanganya ryaratumye by'umwariko imvubu ikoroka nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Nkuko bikomeje kugenda bitangazwa kandi hano mu gihugu cy'u Burundi benshi barakomeza kugenda barashimangira yuko uyu muntu atarakwiye nyene kurengutswa imbere y'ubutungane nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Nyamara bamwe rero mu bajejwe umutekano mu Burundi batanguye kwemeza ndetse no kugaragaza neza yuko agomba kurengutswa imbere y'ubutungane byanze bikunze. Aya namwe mu makuru akomeje kugenda
atugeraho canga se amwe mu makuru akomeje kugenda atambuka nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Abatari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko ibi ngibi ari akamaramaza kuba umuntu nyine yokora ibigendanye n'isanganya agaca ararengutswa imbere y'ubutungane nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi byose byongeye gutera umutima uhagaze, abatari bakeya baratangura kubona yuko atabutungane buri ngaha muri kino gihugu c'u Burundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu rero ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye hakomeje kwibonekeza ibibazo byinshi bigendanye n'uburongozi bw'igihugu c'u Burundi, aho bamenyesha yuko ibi bintu ari barariremereye cyane, bakamenyesha yuko ari ibintu biteye amakenga bikomeje no gutera impungenge abanyagihugu. Ni mu gihe amasanamu yakomeje kugenda arahanwanwa ku mbuga ngurukanabumenyi nyine yerekana uburyo rero nyine iryo sanganya ryarabaye, ndetse gushika uno mwanya bakaba banagaragaza neza yuko ibyo byose bikomeje kugenda biratera umutima uhagaze. Abo mu muryango wiwe babona yuko ibyo ngibyo nyine ari akamaramaza atarakwiye nyine kuba yoshikirizwa mu butungane nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane atugeraho muri uno mwanya avuga yuko iri sanganya na n'ubu ata muntu aramenya neza ingene byagenze, ndetse n'uburyo rero iryo sanganya ryoba nyine ryaragaragaye muri rusange kugeza uno mwanya rero, kandi hakaba hakomeje kugenda harakogwa amatohoza nkuko bigaragara. Bivugwa yuko wa mushoferi aherutse kugonga imvura rero hanyuma igapfa, ngo harafashwe ingingo ivuga ko rero agiye gushengezwa imbere y'ubutungane. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana ari kumwe n'ubusanzwe uharongoye nyine uruzi rwa Rusizi Pacifique, nibo bamenyesheje ko nyine iyo mvubu yaraye igeze isanganya ikongera rero ikasiga ubuzima igonzwe n'imodoka yo mu bwoko bwa Lactis ikagongerwa kwibarabara ryitiriwe Melchior Ndadaye, ngo iyo modoka yiwe nyine ikaba yaramaze gufatwa kandi na nyirayo nyine akaba agiye gukurikiranwa n'ubutungane, ngo kuko rero yishe kimwe rero mu bitungwa by'igihugu nkuko biboneka. Abanyagihugu bamwe rero bakabona yuko uwo muntu agiye guhanwa ko rero yoba ahohotewe, kuko rero ngo na leta ubwayo ibifisemo uruhara, kuko rero ngo nayo nyine yari kubaka uruzitiro rutuma rero imvubu zitaguma ziyerereza mu muhanda. Abandi nabo nyine bavuga yuko abubatse nabo nyine batubarije imetero 150 nyine zisanzwe zisabwa kugira ngo ugira yubake ntashobore nyine kwerekeza ikiyaga nyine Tanganyika n'izindi nzuzi ziriho nyine hano i Burundi wacu. Mwamenya yuko kandi iyo mvubu imaze kugongwa ikabagwa nyine yaciye idandazwa inyama zayo, maze amafaranga yaragurishijwe acajyanwa nyine mu kigega cy'igihugu. Mwamenya yuko kandi ikiro kimwe cyaragurishwaga amahera rero 225 nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga, cange nkuko bikomeza kugenda bitangazwa. Evariste Ndayishimiye rero ntiyari yagira icyo atangaza ku bigendanye n'iryo sanganya ry'izi mvubu kuko bigaragara, ariko kandi bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera muri kino gihugu c'u Burundi bamenyesha yuko uko byogenda kose n'ubundi muri kino gihugu c'u Burundi ashobora kuza kwadukira ibibazo biremereye cyane, mu gihe abantu bamwe na bamwe batari ko barumva ibikorwa bikomeje kugenda birakorwa canga ibikomeje kugenda biratangazwa muri rusange. Tugaruke kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa mu gihe abatavuga rumwe n'umutegetsi mu Burundi babona yuko ibigendanye n'amatora bikwiriye kuba byose bikwa muri kino gihugu c'u Burundi, ariko kandi uno mwanya umugwi ujejwe gutunganya no gutegura amatora mu Burundi Seni umenyesha yuko ibigendanye n'ibura ry'ibitoro bitazotuma amatora ahagarara muri kino gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe bikomeza kugaragaza neza yuko nyene ibikorwa bigendanye n'amatora mu Burundi bikomeza kugenda biratera umutima uhagaze, mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bamenyesha yuko ikibazo c'amatora gishobora kuzotuma ibintu bice birahinduka muri kino gihugu c'u Burundi. Icyakora siko bigaragara kuri bamwe rero mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bakaba bakomeje ibikorwa byabo cane ibikorwa nyine
bigendanye no kurabira hamwe ibikorwa bigendanye no gukora ishoka byose kugira ngo berekane neza yuko bafise ingufu ndetse banerekane ibikorwa bigendanye nyine no kwitegurira neza aya matora. Na amatora gushika no mwanya benshi batari ko barahereza amahirwe bakabona yuko ari amatora ashobora kuzagaragaramo injyane ziremereye cyane, ari amatora n'ubundi ashobora kuzotuma ibintu byongera kuzamba ku buryo bukomakomeye cyane. Mu gihe rero bamwe rero nk'abo mu runani Burundi bwa bose ndetse n'abo muri PPD gira ijambo basaba Burundi yuko hagomba gukorwa ibiganiro, ibi byaravuzwe n'umushinga amateka Honorable Kizigenza Gatorwasa mwishyiramwe Active Burundi barashigikiye ko hoba ibiganiro bitunganya inzira ibereye yo gushikana igihugu ku matora meza yubahiriza uburenganzira bwa muntu. Iyo igihugu rero kiri mu mwuka wa politike mubi aho rero biyamamaza batigera abatavuga rumwe n'ubutegetsi batotezwa cange aho rero ubukene n'ibibazo byo kwiyungiriza biba byinshi byanse indaro mu gihugu nyine amatora ntashobora kuba meza. Ibyo umushingwamanza Amen Niyongere arongoye ishiramwe Rukristo rigwanya riri hohoterwa rya kiremwa muntu Act Burundi arabishikirije inyuma yaho rero runani Burundi bwa bose rumenyesheje ko amatora yimirije adashoboka kuko abashaka kwitoza batari ko barashikira abanyagihugu ngo bababwira imigabo n'imigambi babafisiye hamwe niyo bafitiye nyine igihugu biturutse ku bukene bw'ibitoro. Nkuko binavugwa urunani Burundi bwa bose nyine ko hakenewe ibiganiro byo kuraba ingene inzego zotowe nyine zoshigwa ko ndetse no muri Active Burundi birashigikiwe icyo cyiyumviro nyine bakabona ko ibiganiro nyine bitunganya inzira ibereye yo gushikana igihugu nyine ku matora meza yubahirizwa uburenganzira bwa muntu bikwiriye gushigikirwa cyangwa se gushigwa imbere. Muri bino bihe rero nyine amatora muri by'amatora bitoroshe Active Burundi irasaba abanyagihugu ibitari bikeya harimo ukuguma nyine barondera ukuri rero bakamenya ibiriko biraba mu gihugu biciye ku bimenyesha makuru byigenga hamwe n'amaraporo atandukanye y'amashiramwe yigenga. Barasabwa kudacika intege mu gukomeza kugwanirira uburenganzira bwabo mu buryo rero nyine bw'amahoro ndetse no mu kwihangana kutareka nyine kw'inyungu z'abantu bamwe zisenyurwe amahoro kandi y'igihugu cyose ariko abe gushira imbere ibiganiro ukumvikana n'umutekano. Umushingwamanza Amen Niyongere arongoye ishiramwe Rukristo Act Burundi rihananira agateka ka kiremwa muntu akaba kandi ari no mu bashingwamanza bituye amasentare mpuzamakungu harimo na sentare mpanabyaha CPI ku mabi arimwo rero ubwicanye bukorerwa abarundi kuva muri 2015. Ibyo hamwe n'ibindi byinshi yabishikirije nyine nkuko bigaragara akaba akomeje kugenda yamagana ibara riko rirakogwa nga mu Burundi. Bashimira bakomeje kudukurikirana bakomeje kubana natwe tugaruke mu kanya turabiramwe ibindi bigezweho.